N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania no mu burengero muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire muri politike, turaza no kubabwira no ku mutekano. Muri politike injyane ni zose, icuka ni kibi cane hagati y'umuryango wa General Gervas Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Icuka kibi coba caratanguye ryari? Coba caravuye kuki? Inyuma yaho umutambukanyi wahoze ari umushikiranganji wa mbere, uyu ni General Alain Guillaume Bunyoni uri mw'ibohero rikuru rya Gitega, umutambukanyi wiwe Niyonkuru Hyacinthe Niyonkuru akaba yarafashe inzira aja gupanga mu gisagara ca Gitega. Yagiye gupanga aca aja gukotesha inyubakwa ngaho i Gitega, aho umugabo wiwe nyene hafi n'aho apfungiwe. Mu nyuma yaho Hyacinthe Niyonkuru aciye afata iyo ngingo yo kuja gupanga i Gitega kugira ngo arabe uko yozaja araja yita k'umugabo wiwe apfungiye mw'ibohero rya Gitega aze amushikako vyoroshe. Ivyo vyarashavuje abatari bake. Umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, umutambukanyi wiwe yarafashe umwanya aja kuramutsa uyu Hyacinthe Niyonkuru. Mu kuja kumuramutsa rero vyaraciye bimenyekana, biraca biratahurwa muri ntare rushatsi. Mu nyuma yaho bamenye ko umutambukanyi wa Gervas Ndirakobuca yagiye kuramutsa umutambukanyi wahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni, ntago batanguye kurabana neza n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraciye amenyutsa ko hashobora kuba hari ikinyegeje inyuma hagati ya Gervas Ndirakobuca na General Alain Guillaume Bunyoni uri mw'ibohero. Kuva ubwo batanguye kurebana nabi cane, inyinyurana rirakomera, hatangura kwibazwa icatumye uyu mutambukanyi wa Gervas Ndirakobuca afata ingingo yo kuja kuramutsa Niyonkuru Hyacinthe umutambukanyi wa Bunyoni. Ivyo rero ngo vyaraciye vyibonekeza ko hashobora kuba hari ibinyegezwa hagati y'iyo miryango yompi, uwo kwa Bunyoni n'uwo kwa Ndakugarika. Ivyo vyaraciye biboneka ko Bunyoni afise abantu benshi bamushigikiye bamuri inyuma, naho apfungiye ngaho mw'ibohero. Ivy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atiyumviraga, atakeka ko uyu Bunyoni ashobora kuba ashigikiwe n'abantu bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Yarazi ko kuva aciye apfunga Bunyoni n'abaryango biwe bagomba guhebwa bakabata, ntihazogire abasubira kuza baracudika nabo ngo babiyegereze.
Ivyo rero ngo vyatanguye gukurura indyane zikomakomeye cane ngaho muri Ntare Rushatsi ngo kuko biboneka ko hashobora kuba hari ivyinyegejwe inyuma bishobora kuzohava bitera biba bibi cane ngaho muri Ntare Rushatsi ku mukuru w'igihugu mbere na Gervasi Ndirakobuca nawe akaba ashobora kuvanwa mu mabanga. Vyaravuzwe kandi ko Gervasi Ndirakobuca hagiye hagira abantu bakomakomeye cane bashaka kubogozwa mu mabanga ariko ngo akabapfukapfuka bigatuma umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atabandanya kubakura muri ayo mabanga muri ivyo bibanza bagiye barimwo. Uyu mugabo Bunyoni yaraciye aja gusakwa mw'ibohero aho apfungiye ngaho i Gitega aca asanganwa amaterefone zibiri ngendanwa, izo terefone zikaba haribajijwe ukungene yaciye aronka izo terefone. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye vyaraciye bimuyobera aribaza ukungene Bunyoni yaronse izo terefone gushika mangaya n'ubu aracarimwo mw'iperereza kugira ngo hamenyekane ukungene Bunyoni yaciye aronka iterefone kandi ari mw'ibohero aho apfungiye hacungerewe cane, hacungerewe n'abasoda, abapolisi bakomakomeye cane n'iperereza rya Ndayishimiye naryo rikaba riri hafi ngaho mw'ibohero kugira ngo hazomenyekane uwuzohirahira wese kuja kuvugisha Bunyoni. Ariko gushika mangaya haribajijwe ukungene Bunyoni yaciye aronka izo terefone akanazikoresha aho yari apfungiye mw'ibohero. Mugabo ivyo bamwe bita nk'ikosha nuko Bunyoni yaje kurungikira umukuru w'igihugu ubutumwa bugufi. Ubwo butumwa akaba aribwo yaciye atahurira ko Bunyoni ashobora kuba afise iterefone ngendanwa mw'ibohero. Ariko bamwe bavuga ko bishobora kuba atari ikosha ahubwo Bunyoni yarabikoze yabigambiriye yavyiyumviriye kugira ngo abandanye yereka Varisito Ndayishimiye ko naho yamupfunze umwanya n'umwanya ashatse kuva mw'iryo bohero yorivamwo, umwanya n'umwanya yipfuje gutoroka yotoroka ko afise abamuri inyuma babandanya kumuha buri kimwe cose kandi ko no kumuvana muri iryo bohero navyo ari ibintu bishoboka umwanya ku mwanya. Izo terefone ngendanwa zibiri zaraciye zifatwa zijanwa mw'iperereza aho bariko bararondera kuraba n'abandi Bunyoni yoba yaragiye avugisha ariko ntibatange amakuru y'ukungene ukungene nyene Bunyoni yoba yaraciye aronka izo terefone. Iyo dosiye ngo ikaba irimwo abantu bakomakomeye cane, Ndayishimiye akaba yarabuze ukungene ashobora kubavana mu bibanza bitandukanye. Ivyo ngo rero biraboneka ko naho umutambukanyi wa Ndakugarika yagiye kwa Hyacinthe Niyonkuru kumuramutsa ngo vyaciye biboneka ko uyu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni ushigikiwe ufise abawuri inyuma. Ivyo navyo hari abavuga ko Ndayishimiye ashobora kuzokura Ndakugarika mu kibanza bivanye n'uko Ndakugarika yapfukamye aryama cane kuri General Prime Niyongabo yagomba gukurwa mu kibanza co kuramutswa igisirikari c'igihugu c'Uburundi FDNB, ariko ngo mu kumupfukapfuka Ndayishimiye abona ko awubiri inyuma ari Gervasi Ndirakobuca yatumye uyo mujenerali Prime Niyongabo atabandanya yirukanwa ngo akombogwe avanwe muri ico kibanza, kuko bamwe babona ko Niyongabo yagomba gupfungwa bivanye n'ivyaha vyinshi yagirizwa mu gisirikare c'Uburundi, vyose bikaboneka ko umukuru w'igihugu yaciye abirenza ingohe ntiyaca abikurikirana
kuko abona ko iyo dosiye agiye kuyikurikirana ishobora nawe gusiga imutaye kuw'amazi abajenero n'abandi bagabo bakomakomeye cane, bakaba bashobora kureka umukuru w'igihugu bikamuta kuw'amazi canke bakamuvako bakaba banamutembagaza, na cane cane ko vyagiye biravugwa ko hari abipfuza gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, kandi harimwo n'abo bajenerali bakomakomeye cane bari hejuru ngaho mu nzego zitandukanye z'igihugu. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.